abantu imirimo ireze. Dusome rero, umva igituma rero, dusome ibyakozwe 17 ku murongo wa 30. Nuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije, ariko none higera ko abantu bose bari hose bihana, kuko yashinze umunsi wo gucira ku isi yose amateka y'ukuri, izohacisha umuntu yatoranije, kandi habaye ikimenyamenya c'ivyo ku muzuri mukuye mu bapfuye. Murabizi bene data, igituma tuvuga ubutumwa bwiza nuko abantu benshi bagendera mu vyaha kubera ubutamenya. None ngo Imana avuze ngo iminsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije. Nini wacu hariho abantu bagendera mu vyaha kubera umenga ntibabizi ko Yesu azoza, batabona yuko icyaha bazanira urupfu. Ariko iminsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho igera ko abantu bose bari hose bihana. Naha mw'ishengero abantu bose bihane, no mu mihani wacu abantu bose bihane, no mu bindi bihugu abantu bose bihana. Siko ntuze professeur ntuze yatubwiye ko yagiye mu Bubiligi, naho nyine asanga bimeze gutyo. Imana ibaza ngo none ntumende ninde yotugira, ngo ninde none ntumende. Haleluya. Imana igomba ko abantu bose bagira bate. None Pawulo avuga ati none kugira ngo bihane bazokwihana bate. Banza usome no muri Mariko 2:8. Imana ageze ko abantu bose bihana, ariko bakeneye umuntu ababarira. Nico gituma rero twumvise ngo none ntumende ninde yotugira. Haleluya. Umuvyeyi ukunda bataritaba Imana niwe yatubariye ati, nyumviriza, ati haje umuvyara imbere y'abana akavuga ati ndabuze umwana notuma kundahira amazi, ati none habamubuze. Muranyumva? Urumva uri imbere y'abana nka batanu wavyaye, hanyuma ukabaza uti ndabuze umwana woja kundahira amazi, yemwe nta mwana notuma kundahira amazi, none abamubuze. Abagomba uwovuga ati tuma jewe. Siko? None rero Imana irabaza, none ivyo bikorwa ndabitume nde? Abantu ko bariko barapfira mu vyaha, kandi Imana ageze ko abantu bose bari hose bagira bati, abantu bose bari hose bakwiye kwihana. None ati none ntumende. Yesa duswe ivya Mariko 16. Arababarira ni Yesu ati mugende muje mu bihugu bingahe. Ega naho twagiye muri kimwe, naco nyene twagikwiye. Uwizera mubwire, arababwira ati mugende mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Kandi ibimenyetso bizokuboneka kubizera nibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimisha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica ntacugizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire. Yavuze ngo tugende tuje mu bihugu byose tubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azogira ate? Ni Mariko 16 kuri 15 na 16. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. None Paulo no warabaza igice ca 10. Paulo Mariko 10, Abaroma 10. None abo bantu bazokwizera bate ko bataramwumva? Arakeneye umuntu ababarira. Umwe avuga ngo hemeye nde none kugenda, bazokwizera bakabatizwa bazokizwa. Amen. Abaroma 10. Abaroma 10. Imvituma dukwiye kumva abantu bakwiye kwihana bose. Ariko none tuje mu bihugu byose tubabarira, kuko ku murongo wa 13 tugeze 17 mwabonye Abaroma, kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azogira ate? Azokizwa. Arabari Kenya, abari Kongo, arabari Rwanda,
abaraba mu mihana, bari hari inyundo, arabari ngaha mu ntuze ni ku Kirambi, arabari hariya mu ntuze Nyabigega, arabari hariya hirya hose, arabari mu bindi bihugu. Umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azogira ate? Umviriza ibibazo rero. None bazokwambaza bate uwo batarizera? Kandi bazokwizera bate uwo batarumva? Kandi bazokumva bate atawubasiguriye ivyiwe? Kandi bazosigura ivyiwe bate batatumwe? Kuko handitse ngo we kundi ibirenge byuzanye ubutumwa bwiza ari vyiza, ariko abumviye ubutumwa si bose. Kuko Yesu yavuze ati mwami ninde yemeye ivyo twumvise? Nuko kwemera kuva kukumva, no kumva kuva kwijambo rya Kristo. Murumva rero abantu b'Imana, hari abantu b'Imana baranyotewe gakiza. Naho twashinze kuvuga ngo ubutumwa burashika. Nabwenye abantu nyamwabantu. Nahari ubu twashinze ntuza gusa amatara hirya no hino, ariko n'ubu butumwa igundi kuvuga ngo ntituvuga ngo turakwiza ubutumwa. Murabyumva gahembe? Murumva? None ushinze ishuri i Nairobi hitwa Icoka, twagize izindi zishika zinandi yitwa Ruyiru, ahandi yitwa Gitengera, ahandi yitwa Kaba hamwe hari Korode, Kabiriya, n'ahandi hitwa Tika. Aho ni hatanu, ariko naho nyene usanga ari nko kuva hano kuja Nyakarambi wacu ibirometero 4 n'ayo mashuri kugira bashika. Ko Kenya n'igihugu cagutse. None urumva tuvuye Kenya i Nairobi aho twese Icoka, tugiye Busia ni ibirometero 405. Tuvuye Icoka ntuze Busia tugiye ku birometero 200 mu ntuze 165 hariya mu ntuze Ikisi. Tuvuye Ikisi tugiye ku birometero 196 tuja Eldoret. Eldoret ibirometero 550 kuva yuji ikakuma. None mwumva ho ubutumwa burakwira, imyanya iracari hagati, imirimo ireze, abimbuzi ni bake, ariko abo bantu bose Imana yagomba ko bose bihana. None bazokwihana bate? Uzokwambaza izina rya Yesu wese azokizwa. None bazokwambaza bate uwo batarizera? Ko ashobora byose. Bazokwizera bate uwo batarumva? Bazomwumva bate atawuba bari vyiwe? Ico nabari hari yandi kintu mbona rero. Ntuze professeur ntuze ejo yarabivuze. Ikintu gikuru Yesu yavuze ati mubanze mugumiye Yerusalemu mu mwuzura ubushobozi. Turakwiye kubanza kuwuzura ubushobozi. Nabwe ndico mbona twebwe. Twe tugize aha gusa. Ariko dufise tumeze nk'umuntu ashinze amatara ashika 5 muri urusengero rwose. Amatara ashasubira guhuza rero intuzeye umuco. Nego ni pastori bankimbaga tubarije naramanutse ibujumbura nkigenda ubwa mbere. Ati nshika kunyamutendere murahabona mwijoro. Ati mbona amatara yose inyenye amatara ariko araka. Ati ndabaza nti mbega yeme. Ini bujumbura inyenyeri zakira hasi. Murabona kumenga ni inyenyeri. Ati baba ateka izo si inyenyeri n'amatara muri iki gisagara. Njana ni mwabantu rero mwebwe aha dushize amatara, urabantu bava ngo hari inkumi zadometse amatara zije gusangira umukwe. Twe tudometse amatara aha tuyasukamwe amavuta. Mwece mugenda umuntu wese yari muce mumurika nkaza ya matara y'Ibujumbura. None hagati y'Ikakuma ni Nairobi ibirometero 405. None umva twoza aho tuzotinda tuva Ikiremba tuwe turashinga amashingiro. Umviriza nimwuzura mpemu yera, hari mpemu yera n'ubushobozi. Yavuze ngo mwuzuye mpemu yera muzoronka ubushobozi. Murumva ubushobozi cyarico ubushobozi. Murabona hari umupolisi ajya mwibarabara yambaye teni impuzu y'igipolisiwe na ibimiduga ijana agira ngo hagarara ngo hagarara igacagarara yose. Siko none kubw'inkomezi nuwo mwatitegera imwe bucya ntiyo yishobora, ariko arafise ubushobozi yahawe na leta. Muriko muravyumva? Umukengereye ubukengereta nico gituma ni nkubo rero natwe ndi murafise ubushobozi nimwuzura mpemu yera. Amasengesho yanyu abo muyaga muzaba mufise ubushobozi aho mutembero wose guhagarara abantu muti hagarara wacahurina wabusambanye muri naka hagarara
kuko hari n'ahantu twasanze abantu babamara neza bahagara impande y'imiryango bambaye ubusa bambaye impuzu ngira ngo zireha kagusa bahamagara abantu bose ngo nibaze binjire mu nzu. Tuti vya bintu biragwiriye Imana yaje hano harakeneye kuvuga ubutumwa bwiza. Muriko muravyumva? Amatara rero twabaze twebwe aha tumeze nk'amatara turiko turasukamwo. Murabizi Yohana ko n'ishengero ngo ni gitereko kw'amatara. Yabonye Yesu ariko aragendagenda hagati y'ibitereko kw'amatara. Amatara urusengero ni gitereko kw'amatara. Muranyumva? Mwe muri amatara y'iki? Abakristo niyo matara y'isi. None rero urusengero ni giterekwa kw'amaki. Dusukamwe amatara y'ijambo ry'Imana. Ni mwebwe dusutsa amatara muri mwebwe, nimwe dusukamwe amavuta. Muce mugendera muri amatara muri hirya no hino. Muriko mavyumva? Ni koko mukaronka ubushobozi. Mwumvise umupolisi aragira ikimodoka ngo hagarara, zose zigaca zihagarara. Naho bari umwe gusa. Umujije canke opeje arabwira umuntu ati uraciriwe gupfungwa imyaka 5 n'amanda ya naya bica bibuka. Siko umuraba umenga ku mubiri ndiyo kunesha, ariko ko afise ububasha bwande bwa leta araguhagarika. Tuti natwe dufise ububasha bwa leta yo mwijuru bwa Yesu. Tufise ububasha guhagarika icyaha, ubusambanyi, uburozi, ubwicanye, tukabuhagarika. None bizova hehe kugira ngo aho hantu ivyo birere bironka ubutumwa? Hakwiye abakiri tuti mwuzure mpwemu yera. Muriko mavyumva? Buzuye mpwemu yera bashobora kubihagarika. Ahandi twavuze tuti hariho ubushobozi bundi dukoresha tuzuye mpwemu yera. Ufise mpwemu yera amera nk'ufise telefone irimwo umuriro. Siko none? Muracyumva? Telefone idafise umuriro, ingomezi itelefone ndafise telefone, ndafise radio, ndafise tochi, ingomezi ziri hajya mu rurya muriro. Ingome telefone riheze umuriro, naho wo telefone uraho ntakumva, naba ntibonyumva. Ariko harimo umuriro, nari ikenye nyene no wa telefone abakumva. Nari Prophète yavuze yo telefone hari ibubirigi yari akamwumva. Tubabize ububasha tuvuye mpwemu yera gutelefona abantu bari muri rya mihana aho tutarashika bakaza bakitaba. Siko ga yemwe? None rero twavuze mwuzure mpwemu yera murongo ubushobozi kw'Imana yageze. None bazokwizera bato batarumva, bazokumva bato nayo uwo mutama yavuze ati inyenyeri mbega zakiri no hasi wamenga no kwihenda, ariko nivyo Imana igomba abantu b'Imana aho bakwiye bamere nk'inyenyeri. Aho mukwiye bakirito mwese namwe mihani wanyu uri hejuru akwiye kubaraba akabona umenga ni amatara y'Ibujumbura. Imana avuga ngo abashikanye beje ku bugorotsi bazokwaka nk'inyenyeri. Siko none? Yega duhera hanyene umuco wacu ukabonwa n'abantu bose. None rero Imana idufashe yageze ko abantu bose bihana, kuko yavuze dukwire mu baremwe bose duhindura abantu bose bacika bigishwa. None uzokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Ariko bo kwambaza bate uwo batarizera, bo kwizera bate uwo batarumva. Nico gituma hajya muri Mateyo 9 jo barahadusomeye Yesu ngo aritegereje abantu. Navuze ubundi buryo rero, nabwiye ubundi buryo mbona bamaze kuronka izo nkomezi. Bazosengera abagwaye bakire bahagarika ingwara. Siko basengera abagwaye bakire. Umuntu amaze gukira bakiza ingwara rero bavuze, murabizi no mu byakozwe n'umwavuga ngo mwami habashumba bawe kuvuga bashize amanga, nawe ugorora ukuboko gukiza ingwara, ibitangaza n'ibimenyetso bikoreke. Hanyuma na Yesu icatuma abantu benshi bamukurikira. Tubona nuko yavuze ubutumwa agaca akora ibitangaza. Dusome muri Mateyo gatoya hakoretse ibitangaza. Urumva navuze mbona yuko dukwiye gusenga Imana bari abantu bariyo bacika amatara koko. Hanyuma rero ibitangaza iyo bikoretse, ubundi yanditse ikindi gitabo yavuze ngo ibitangaza bikoretse bimeze nk'ijwi ry'inzamba. Murona ab'inzamba baragiye kuvuza iwacu inzambe Nyakarambo. Abari mu mihana hariya bose barashwa baduka, n'abana baragiye baratinga n'abantu bose. Kumbe rero iyo ibitangaza bikoretse nk'ijwi ry'inzamba. Twavuze tuti nkaha ingengeranye base nkaturi, navuze ati nkaturi Aridorete ni ku birometero 505 yo kuja ikakuma. Nukuvuga hagize abantu bakijijwe baha bagakira ingwara baca bagenda, ubundi akamaza ati mbega we yangwara bakiza tegome
yakiriye bansenge ngaha Eldoret tuve basenge tuvuga ikiremba ava nk'ariya muntu uze kwiraro acagenda abandi biwabo bati bava hari ikarambati mbega we warakiza tego nawe agaca wakiriye iki agaca agenda akamuzana wa wundi w'ikarambi agasubira uwundi ava hari imatana kamubaza wakiriye hariya ni muri ubwo buryo rero ibitangaza bifise ububasha bica bihamagara abantu bakaza gukiza nijo bituma Yesu afite mwanze musenge kugira mwambara ubushobozi buvuye mu ijuru urumva na Yesu mu kwishengero rigwira yakora ibitangaza soma Matayo 4 Matayo 4:23 dusoma ngo duhere kuri 12 mbere Yesu yigishiriza i Kaperinawumu Matayo 4 yumvise ko Yohana ashizwe mu ibohero ava i Galilaya yimuka i Nazareti aja kuba i Kaperinawumu hafi y'ikiyaga mu rugano rwa Zebuloni na Nafutali ngo ivyanditswe na Yesaya yavugishwa n'Imana bishike ngo igihugu ca Zabuloni n'igihugu ca Nafutali aherekeye ku kiyaga hakurya ya Yorodani i Galilaya h'abanyamahanga abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cago umuco urasiye kuri bo guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati nimwihane ku bwami bwo mu ijuru buri hafi aciye iruhande y'ikiyaga c'i Galilaya abona abavukana babiri Simoni yitwa Petero na Andereya mwene nyina bariko baraterera insenga mu kiyaga kuko barabarovyi arababwira ati nimungurikire nzobagira baroba abantu baca bareka insenga baramukurikira yigeye imbere yabo abona abavukana babiri Yakobo mwene Zebedayo na mwene nyina Yakobo bari kumwe na se Zebedayo mu bwato bariko barasana insenga zabo arabahamagara baca bareka ubwato na se baramukurikira Yesu agenda i Galilaya yigishiriza mu masinagogi yabo ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami akiza ingwara n'ubumuga by'uburyo bunganiki bwose mu bantu inkuru yiwe ikikwira Isiriya hose bamuzanira abagwaye bose n'abatewe n'ingwara zitari zimwe n'ibibasesereje n'abinjiwemo n'abadayimoni n'abagwaye intandara n'ibimuga arabakiza kandi ishengero ryinshi riramukurikira bavuye i Galilaya na Dekapoli na Yerusalemu n'Yudaya hose no hakurya ya Yorodani murumva rero twavuye no gusengera bari abantu hamaze gukizwa buzure mpwemu yera kuko buzuye mpwemu yera baba bafise ububasha guhagarika ingwara n'ubumuga n'ivyaha byose muriko muravyumva twavuze ngo haje umuntu adafise mpwemu yera ameze nk'itoshi itagira umuriro yazi itelefone basi itelefone idafise umuriro nawe ugira gute ariko ufise umuriro uratelefona na hirya no hino turatelefona mu ijuru nabo bakatubarira ico dukwiye gukora ameze nk'iradiyo itagira amapire naho yoba ari nini yabata umunsi barabwira amakuru abanezera abantu batonda kumvira ufise iradiyo ngo ari n'ico ababarira ariko nta na kimwe bibamarira muriko muravyumva urumva ufise canke itoshe ufise itoshe bagira ati tugira ko dutashe mu ijoro hinge twegera ufise itoshe ariko idafise amapire ntacimara umukiriya adafise mpwemu ameze nk'imodoka itagira essence naho yoba agize asigara utwa n'ufise ikinga siko none tuba abantu tugomba kurongora nk'imodoka ijana abantu ku mugongo mu ijuru tumere nk'iradiyo bumviramwo amakuru yo mu ijuru tumere nk'itoshi imurikira abantu babona ubwami bw'Imana none rero umva Yesu nawe nyene yatanguye kwigisha bati nimwihane ubwami bwo mu ijuru buri hafi aca atora ba Petero ngo acagenda mu mihana yose ko mwumvise ngo none bazokwize uzokwambaza izina ryawe wese azokizwa none bazokwambaza bate uwo batarizera none bazokwizera bate uwo batarumva none bazomwumva bate atawumubabari none azobabarira ate atatumwe amen murumva udafise umwanya gushikayo atuma bagenda akabatuma muriko muravyumva turatanga ku byacu tukabatuma baronka ingene inaho ribashikeyo baronka ingene hariya dusanga n'ibintu baca batangura kugura ibintu byose amameza agatebe gake
hari ahantu hamwe henshi barakota mugabo aho hantu ikarubayire ntuze niho bafise ibibanza vyabo, ariko ahandi barakota hariya muri Nyabisagara uragenda ugakota inzu umuntu akaguha. Hari n'abakota primaire ibirasi kuko abadeni babade kuwa gatandatu no kuwa Mungu tutigisha hadukotera mwigira hanyene ntibababuza. None rero urumva utagiye aratuma. Imana idufashe. None rero bene data, Imana iduhezagira imirimo ireze abimbuzi nibo bake. None rero igituma tugenda niki? Igituma twihuta kubabarira. Abikorera 2:5-17 bavuga ngo iyo umuntu wese ari muri Kristo yageze ko abantu bose bihana. Kubera iki? Kuko umuntu wese ari muri Yesu Kristo aba ari icaremwe gisha. Ivyakera vyose babirenganye, vyose biheze bihindutse bisha. Ari umusuma ari muri Kristo caciki icaremwe gisha. Ari umusambanya agiye muri Kristo caciki icaremwe gisha. Ari umuroza, ari umupfumu, ari umuki, bantu bose bagiye muri Kristo bacacika ivyaremwe bisha. Nico gituma umengo hariho igikorwa cacu tugikorana umwete. Ikindi tubabwira gituma dukwiye kugira umwete, hajya Abaheburayo 9:7 haravuga twazisome gatoya, abantu bose bimirije gupfa rimwe hanyuma haza amateka, kandi nyuma y'urupfu ntibazosubira kwihana. Inyuma y'urupfu ntazokwihana. Dukwiye kwenda kubabwira bose, natwe ubwacu tubanze twiyeze. Paulo avuze ngo nanje nyene mu kubabwira mbanze ngwanye umubiri ndawugira umuja, kugira ngo nineza kwigisha abandi nanje sinzove mboneka ndemewe. Mwumviriza, kandi kuko abantu babihikiwe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza amateka, na Kristo nuko yamaze kwitanga rimwe ngo yishire ku ivyaha vya benshi, azoboneka ubwa kabiri atazanywe n'ivyaha, aboneke gukiza bamwiteze. Ikindi gituma tuvuga ubutumwa, ubwa mbere nuko umuntu wese ari muri Yesu ababaye icaremwe gisha. Ivyakera byose biba biheze, byose bigahinduka bisha. Abapfumu bo kwihana boja muri Yesu, abasambanyi boja muri Yesu, abatugora boja muri Yesu, ukwanga yoja muri Yesu. Siko bose boca bagira bati bocaciga ivyaremwe gisha, ivyakera byose bikarengana, byose bigahinduka bisha. Urumva n'igikorwa cacu rero kugenda kubabarira. Icya kabiri twumvise ngo abantu bose babikwe canke bimirije gupfa rimwe hanyuma haza amateka. Abantu bose bimirije gupfa kandi ubu birirwa barapfa. Waririmbye indimba 28 ngo iminsi ihita yiruka, abenshi bariko barapfa batamenya umukiza. Hari igikorwa cacu dukwiye gukorana umwete, tukabanda tugakora iminsi itarahera. Ngo ni wabiba imbuto z'ivyiza no kuvuga ijambo ry'Imana mu mitima y'abantu, ngo amosozi y'abarira uzoyahanagura. Ngo reka uko kwizera guke naruhebwa yokizwa, nta munyavyaha ari atemerewe adashobora gukizwa. Wibuka na Paulo ari umwasi w'ivyiza ariko Imana iramuhwikira. Abantu bose bango nakasi no mubarira, ariko ngo ari n'umutima ukomana epfa kumubarira. Imana azokwizera ivyo atarumva. Iminsi irahita. Reka uko kwizera guke naruhebwa arashobora gukizwa. Ngo ndacutinya ibiri imbere Yesu azogushoboza, umutima wawe gusa awiganzire. Ngo muze rero twese tugende turi kumwe na Yesu, tumubwira abatamuzi nabo baza bakizwe. Ngo ntituraburure tutarabashikana kumukizagiza ate. Imana ishimwe. Daniel avuga ngo abazoba barashikanye benshi kubugororotsi bazokayanganiwe bitazoshira nk'inyenyeri. Siko gahemu tugerageze igikorwa dufise mu bikorwa dufise mwisi. Biblia ngo umwana w'umuntu yazanywe no gukiza koronogiza cyazimiye. Abantu bose cyatuzanye mwisi, Imana yagomba tuzane kuba abantu kugakiza. Nico gikorwa ciza kurusha ibindi byose, tuzana abantu kugakiza. Ezekiel navuga ngo ninabwira umunyavyaha mukona ahantu hari abanyavyaha bakwiye gukizwa, ngo nitubabarire bazopfira mu vyaha, ariko amaraso yabo Imana izoyatubaza. Ariko nitwashikana abandi kubugorosi tuzokayangana nk'izuba. Nico gituma muri aka kanya rero twagomba tumenye yuko Imana yageze yuko abantu bose bihana, kubera bimirije gupfa rimwe. Ntibanimirije n'ubu birirwa barapfa batamenya umukiza. Benshi bishwa na hypertension,
benshi bicwa na diyabete, benshi bicwa na sida, benshi bicwa n'izindi ndwara z'uburyo bwinshi, abandi bicwa n'ibisida, abandi bicwa n'ibindi by'uburyo bwose, benshi birirwa barapfa batamenya umukiza, kandi nyuma y'urupfu nta kwihana. Yezekiya yanditse muri Yesaya 3:8 ngo umuntu akiriho niwe yambaza Imana nguko ndakwambaza, inyuma y'urupfu nta kwambaza Imana. Uwapfuye adakijijwe azobagiye uko nyene, zobagiye mazima yongo. Ariko tugerageze dukize benshi, dushikane benshi kugakiza, tuzoronka impera Yesu niyagaruka. Yesu niyagaruka azovuza wagize neza muntu wanje mwiza we. Yesu yageranije muri Matayo 13, Luka 13 yaravuze imigani 3 yerekana kuzana abantu kuri gakiza. Yavuze ubwa mbere hariho intama yazimiye. Muranyumvaga yemwe? Inga twarabe Luka. Amen. Intama yazimiye. Intama yavuze intama yazimiye n'ihera ryazimiye n'umwana w'icangazi. Iyo migani yose yari kwereka abantu ingene dukwiye kuzana abantu kwa Yesu, kuko tutabazanye ntibazokwizana, bakenewe uja kubazana. Intama yazimiye. Intama yazimiye navuze ngo umugani w'intama yazimiye Luka 15:1. Ni imigani 3 yavuga ku kuzana abantu kugakiza. Abatoza kori bose n'abanyabyaha bariko baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe baridodomba batuyo yiyegereza abanyabyaha agasangira nabo. Abakira uyu mugani ati, hogira umuntu muri mwebwe afise intama 100, yoza imizi imwe muri zo, ntiyosiga izindi 99 mu gahinga akaja kurondera yazimiye kugeza aho ayibonera. Iyo ayibonye ayiterera ku bitugu anezerewe, yoshika mu rugo agahamagara inshuti ziwe n'ababanyi biwe akabwira ati, tunezeranwe kuko mbonye intama yanje yari yazimiye. Ndababwira yuko mu ijuru bazonezerwa batyo umunyabyaha umwe yihanye bakamurutisha abarotsi wena n'ishindu batatu. Yavuze umugani w'intama yazimiye, avuga yuko intama abantu b'Imana barazimiye. Hano bazimiye rero bameze nk'intama. Intama yagiye iriko irakurikira utwatsi, ikurikira utwatsi iratinda itibukira mu manga kure, ica mu ishamba itibukira mu manga. Muriko muranyumva? Hano iri mu manga rero, nyeneyo nawe aguma aronda ati intama yanje yagiye he? Yesu ariko ararondera intama ziwe zazimiriye. Yabwiye abigishwa ati, intama zanje zumva ijwi ryanje, nimugende mu ntama zazimiye za Isirayeli. Atariko hari izindi ntama zitari zo muri ruhongore, muzoje kuzizana nazo nyene hazoca mwungera umwe n'umukuku umwe. Izo ntama rero bavuga ati intama yazimiye. Murangurikira ishoba umuntu yadusona ingene imigani 3 isobanura ati, iyi ntama yazimiye ikagenda igakorokera hariya, igomba kugaruka kwa shebuja, ariko ntishobora kwiyuriza nyamanga, ntishobora guca muri nyabintuze, mugabo iri kwirabira. Nyene yaguma arondera aje umva iri kwirabira ati ndumvise iyo yabiriye. Nyene ntuze ni wacamanuka akagenda gashikiyeri akayizana ku bitugu. Muravyumvaga bene data? Abaguye mu vyaha ntibizana, ariko turumva bariko barahamagara. Pawulo ashitse mu vya muntu hariya ariko aragenda urugendo rwa kabiri, ashika yavuye i Antiokiya ca Itaruso iwabo, acandi yitwa ntuze Iderube acirusira cindi Antiokiya. Ashitse ariko aragenda agomba kuja ahantu hitwa Imusiya, mpwema aramwangira. Agomba kuja i Bituniya, mpwema aramwangira. Agomba kuja ahandi i Furugiya, mpwema aramwangira. Arara ahantu hitwa Tirowa, ariko atamenya iyo bucaja. Ariko yumva ngo umuntu aja bukariya kujya Makedoniya, ngo Pawuli ntumwa vyakozwe n'umwa 16 ngo jabukina udufashe. Luka ati duca tumenya ko Imana duhamagariye aho nyene. Ashitseyo niho havutse ishengero ry'Ifilipi, niho havutse ishengero ry'Itesalonika,
niho havuye ishengero ry'ibero hamwe mutamahora tubarira, niho hacavuka ishengero ry'Ikorindo. Kuri aba Makedonia yari province y'Abaroma, kuko umwami w'Iroma aratsinze ava nkuko yofata Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania, agaca yitsinda agaca yigira province imwe. Yari province y'Abaroma ya Empire Rome, ariko yari ibihugu vyinshi. Nijo gituma aciye ngo jabuka inudufashe, ati duca tujabuka niho mpemu yanga. None mpemu mva yo kwanga aho bavuga ubutumwa. Bagiye Furugiya ningati ugira ati oya ndarambiye numva eka ntawungiye ngira njaha ariko arari Tirowa, ariko yumva umwe ngo Pawulo ndumwe jabuka inudufashe, aca shikayo acarura ubwato yoro yahitwa ntuze ashika Filipi. Ashitse Filipi asanga umukobwa aragura, abanza kuja ati ntaho basengera, batigenda ahantu kuruzi hari abagore bahora basengerayo, asanga harimo umugore yitwa Lidiya n'abandi bagore bariko barasengera, arababwira baca barihana. Uwo mugore Lidiya ati none woshobora murafise aho muba muri iki gisagara batoya, nimuze musembera iwanje ndafise amazu. Ariko aragenda mu gisagara haba umukobwa aragura, ngo abana bashumba b'Imana bababwira amajambo y'agakiza. Kandi rero hajya ubuhanuzi no kubugenzura, muravyumva Bibiliya avuga ntimwemera impwemu zose, bariko baravugishwa ukamenga avuze ko yabonye abana bashumba b'Imana isumba byose kandi babwira amajambo y'agakiza. None mwumva wumvirije hari ubuzimire burimo, ariko Pawulo arimba ati uwo muntu uko atarihana iki gisagara ko hiyanye babagore gusa, uwavugishwe n'Imana atakwese bati mbwemu abisi ndi bamushobora kumwakira batarihana. Acha ati muvamwe mwizijyana Yesu wagisigo kimuvuyemo. Rero ngo yaratungishije abo muri ico gisagara, babonye yuko uwo mukobwa aca amahera menshi ariko araragura, batanatumaranya amahera, reka dupfume tumuhemba ku kwezi ayaraguriye akore twe tuza turashira muri kesi. Babonye rero aciye impwemu mbi muvuyemo iragura, baca bayiga ba Paulo. Bajya rero uvuze ubutumwa ukabona abantu barakijijwe, urondera inkurikizi Satani ntapfa kureka. Baca babafatana bakubita Paulo na Sila, mwaje gutera umugumuko muri iki gisagara, babata mu munyororo. Muriko muranyumva? Mu munyororo rero bashitseyo bararirimba barasenga baja bumva inzugi ngo gigigigi, mwumvise bwabo basha bw'impwemu yari muri bo, burugura inzugi zibohero. Gugura inzugi zibohero, umusoda wari babatabandu ukona bagutorokanye, basha ucusubira mu gishingo cabo ati jangera ni yahure ntibarinde kunye. Paulo ati mugenze ntiwigire nabi, twese turi hano ntihagire ntiwigire nabi. Mbega imwe abantu bameze bati aho umusoda aho mutwagira tuti bari korera kwati yo kuyica aho twoca dutoroka, ati mbega bagenze jeho ngire ntemere nguko kwanyu. Yesu atizera umwami Yesu arakira, nyamugabo acarizera nabo mu nzu yiwe bose. Ishengero ry'Ifilipi rero ricariyavuka, rivuze kuri ba bagore bari kumwe na Lidiya, bivutse na wa mukobwa yaragura na wa musoda no muzu wiwe. Ishengero rirakura ricariyavuka Filipi, acarunguruza abayuda baramwirukana ahungira i Tesalonika. Ni nkuko bo kwirukana ugacuja mu rumonge ashikeyo nawe nyaravuga ubutumwa. Ishengero ry'i Tesalonika riravuka, baca barasubira baramwirukana amanuka handi hitwa Iberoya, kuko mu rumonge bo kwirukana ugacuja inyanza rake. Naho nyene aho bamwirukanye yacashikana y'ubutumwa. Muriko mavyumva kugeza handagera no muri Ikorindo hanyuma muri Efeso. None rero ico turiko turavuga ndiko ndavanga intama yazimiye, nukuvuga intama yazimiye igaca mu mashamba igatibukira mu manga, ikeneye umuntu aja kuyifata ukuboko. Muriko muravyumva? Turagira koba, twe turagira intama z'Imana, hazimiye nimwe tuzoyibazwa. Muravyumvaga yemwe bakozi b'Imana? Ngo azotubaza zose, harura ivyo nakubikije vyose umpane n'inyungu. None uwo muntu yeza ati we Rwanda n'ikenda, ati none yo nayo ndayiheba, none ndababaza. Umviriza, none umuntu yaguhaye kumuragirira intama 100 hama imwe ikazimira, uhembwa nk'ibihumbi 30, yoba iguhemba? Agira ati baza umpa intama yanje. Yesu azotubaza zose, azozitubaza. Haleluya! Nicyo gituma iyo ntama yazimiye, hari abantu bazimiye, turimba ngo hari abazimiye bataye Uhoraho, umenga n'intama yahabiye kure. Haleluya!
yabuze uwo zicura niwe wabarira genda urondera abona apfiriye. Iyo ntama ntiyivanayo. Sinzi ko mwavyumvise, intama iyo yazimiriye ntiyivanayo, yitegeza umuntu agenda akayirondera akayishyira ku bitugu akayizana. Hanyuma acavuga icya kabiri naryo, mugabo iguma yabira nk'ubu ati Pawulo ngwino udufashe uri kwa yumvise iyo yabiri rero agaca agenda agashikayo. Niho habona tushitse hari Nairobi rero, kuko ziriko zirabira. N'ubu ariko ahitwa Imigori bariko barahamagara ujya mwari mu Vitali yari aho yitwa Igisati, nimuze mudufashe. Ahandi hitwa Igisumu, ahandi hitwa Igitare, bagira ngo nimuze mudufashe. Intama ziriko zirabira, haleluya, zirondera abo zicura. Niwe wabarira genda uzana abona apfiriye. Raido sarabakati, haleluya. Iyo umugani wa kabiri ni hera ryazimiye. Ago muntu yari afise amahera 10, rimwe rirazimira, ararirondera araribura. None 10 erega twihera umenga ndaco imaze. Twashitse abaza amadolari nimwe muyazi, utakaje idolari, ifaranga ry'idolari ababaye make. Hari abahantu ngandugite nabona kandi bagira bagura amahera. Ntinge tumve ndi muyi wacu none nkikigwa ngahe batuzura harure nintabiharure none sigawusha none ngiguwe idolari rimwe ushitse nari bihumbi n'amajana, we wumva woco ari ritoya. Ngivise ifaranga rimwe gikenya rigugwa amahera 5 inoti ya 10 numva ko ari ibihumbi urumva rero iryo hera rimwe duharura yuko ari afise amadolari 10, ariko idolari imwe iratakara. None we wumva zoca bigura vya bintu vy'amadolari 10 acaja kurirondera. Iryo hera naryo nyenere basobanurwa yuko ngo iryo hera uwo muntu yazimiye n'uw'igiciro. Ico gituma avuza amahera. Kumwe yarimvye ngo no nganzi isi yose, noba nganzi isi yose nkagomba gucungura umuntu umwe ngo azoje mwijuru, naho noba nganzi isi yose nokererwa hanini gose. Muriko mavyumva, umuntu umwe n'uw'igiciro. Naho noba nganzi isi yose ngo njungura umuntu umwe gusa azoje mwijuru, nkagurisha za modoka zose z'ibujumbura, nkagurisha amazu yose y'Ikiremba, nkagurisha amazu yose y'Ibujumbura, nkagurisha amazu yose y'Amerika, nkagurisha amazu yose y'Nairobi n'ibiriho n'indege zose n'amatongo yose, ngo ndonga umuntu umwe gusa ndamucungura azoje mwijuru nokererwa hanini. Muriko muravyumva? Nico gituma hari abarongozi batabona yuko gutakaza umuntu umwe mwishingira ruguhomba, naho bashika 5, 10 hoho bugezeye, kuko Yesu azobitubaza, azotubaza zose yari nakiri hehe, hari nakari hehe. Amen. Iryo faranga uwo muntu yazimiye n'uw'igiciro. Nawe wo buganza isi yose ngugurisha byose uwo muntu umurihiriti kazoshike mwijuru wocererwa hanini. None wumva wewe upoteje umuntu umwe gusa, ubu upotereje databuja mu butike amahera asumbaguza ivyo mu isi yose. Nico gituma uwo muntu yazimiye n'uw'igiciro, kandi ameze nka yantaka nyene aho ryatakariye nyahera riraho atari ugiye kurizanaga ntigivanaho. Bisaba nyene yo kwagenda karirondera, ati ndabuze ngo arakubura, ati ndabuze ihera ryanje ryatafate. None ifaranga rimwe, none we wumva nk'idolari iguwa amajana ibihumbi 700, we wumva utakaje rimwe utaye menshi. Aho iryo hera ryatakaye ntirishobora kuyizana, risaba umuntu agenda akarirondera akarizana. Tuje kurirondera naharaborohe bagawa n'abantu b'igiciro. Icya gatatu, umwana w'icyangazi. Umwana w'icyangazi nawe nyene asobanurwa n'umuntu yazimiye. Yikungumuye se ngo ndasa amategeko muri ruha, sindavyanza ndasa amategeko kuzurangaza tuzoye kuducuranguza mba nigiri iwacu. Aragenda atase aturugo gwase, agenda kure agoregwayo. Ashitse akagoregwayo, urumva twese twari abana b'Imana, abantu bose bavuye ku Mana, baragenda batimana, mwaja mu busambanyi, abandi mu bwicanyi, abandi mu buboregwe, abandi mu gwango, abandi mu macakubiri. Abo bantu rero bari kunkumeva kwasi, ariko bashitseho bakagoregwayo. Ko baragoregwayo
ivyo byose bibazanira amagorwa. Usanga bariko barifuza bati icompa ngasubira hariya kwa data. Abantu benshi bariko barifuza icompa ngasubira kwa data, ariko bikabagora ingene bagaruka. Amen. Abantu imitima myinshi bariko barifuza ico dabaga ngo muraza no gutumwe ni wacu naho murazi wacu ahikisi twageze twahuguriye aho tugiye ejo, ariko abandi ahitwa imigori nahitwa igisumu ngo none iwacu hoho ukabona batatu baraje ati none iwacu hoho hari abantu baja banyotewe bameze nk'umwana w'icangazi. Muravyumvaga bene data, bagomba none genda mutuzane natwe turanyotewe. Ameze nk'uwo mwana w'icangazi. Umwana hinge nsubiremo, intama yazimiye nukubageranywa n'umuntu yavuye ku Mana agwa mu vyaha, ntago aguma boroga uwo mufasha, ndashobora kuvayo atawumuvanyeyo. Ihera risobanurwa naryo nyene n'umuntu yazimiye ariko kandi n'uw'igiciro, kandi ndashobora kwivanaho nawe nyene aho ryatibukiye ihera atarugiye kurizana. Umwana w'icyangazi risobanurwa ngo bantu bagenda bazimiye bari hariya mu mutima, baja banyotewe, baja bifuza ngo icompa ngira nsubire kwa data ndamubarire, naracumuye ko mu ijuru no mu maso hawe sinkwiye kwitumana. Abantu bariko barabinyoterwa, nico gituma bene data iyo nyota, nico gituma Yesu avuga ngo imirimo ireze abimbuzi nibo bake. Twingingenye n'ivyimbugwa atuma abimbuzi mu ndimo yiwe. None ivyimbugwa bene data bapfasoni mwe murima, ivyimbugwa imirima yeze, ibiraya vyeze, ibiharage vyeze, ibigori vyeze. Gusenga turasenga, ariko none wosenga mu Mana akora ibitangaza, vya biharage vyanje nsanga vyuzuye mu nzu yanje. Mana akora igihe ndazi ko ushobora vyose, ndagusavye vya biraya vyose biri mu mwonga nsange vyose biri hajya mu nzu wanje. Iryo sengesha Imana yoyishura, ivuga iti kora ico ushoboye, nanje ico ntashoboye ico udashoboye ndakigufasha. Erega naho yazura Lazaro agize ati utuzurire Lazaro, aragenda ashize kumva bari bugaje ikibuye. Muravyumva ati ico kibuye ni mu gitembagaze muragishobora, nanje ndamuhamagare. Muranyumva? Muravyumvaga yemwe? Acavyuka avayo, naho nyene mu kumuhamba ngo bamubohera ko ibitambara mu maso barya ati nivyo bihamburure murabishobora, sije ndabibagirira. Nabahaye amaboko yo kwiyagaza gusa. Mwumva rero, none rero bana none Imana yagomba dukora iki? Haleluya. Tubarondere barazigirijwe, tuzogira kaneza tuzanywa havye, nitwashika mu ijuru data zodushimira. Haleluya. Bazoba bashikanye benshi kubugorotsi, bazokayangana nk'inyenyeri zo mu ijuru, ibe bitazoshira. Nuko nico gituma tugomba gusozera rero. Imana igomba ko abantu bose bihana, kuko yashinze umunsi abantu bimirije gupfa rimwe, kandi nyuma y'urupfu ntibazokwihana. Wamutunze yarifuze kwihana atabishobora. Abantu benshi bakwihana bigishoboka kwabonwa. Yesu navuga ngo dukwiye gukora hakibona, kuko buzababwira atawugishobora gukora. Haleluya. Nasenze Imana ejo Satani yangerageje, bambwiye ko nsoma ijambo ndasararijwe ryose rirapfa. Ndasenga none gamana ndasivye, none ko ntaja mvuga ari tu umunsi umwe ijwi rizopfa ntushobore kuvuga. Umunsi guzi 12 ngo dukwiye gukora bigishoboka. Muzi ucume ngo urohokore uhoraho ibihe bibi bitaraza. Haleluya. Ngo abazigamye inzu bataratetemera, amaguru ataracika intege, abantu ngo abanyenkomezi batarabunda, bariko bararekiva umuntu uko ameze. Umunsi umwe reka tuvuga ubutumwa, umunsi umwe tuzosaza abakristo bapfasoni bigeme bashinga nahe. Gerageza uvuga ubutumwa uburyo bukiriho. Yesu avuze Yohana twe dukwiye gukora akibona, uzababwira atawugishobora gukora. Umunsi umwe musiguze ngo abazigamye b'inzu bataratetemera n'abamboko, ubona amaboko n'abazigamye b'inzu, nawe yo mukuru ameze gute, ariko aragukubita atakuboshe. Njye gutego apfe
iyi ni inzu umuntu ari indani ikindi kizagenderamo. Abazigamye b'inzu bataragira gute, umunsi umwe tuzotetemera, sinzonga ishobora gufata ikinga cyangwa ipikipiki ngo ndaje. Amagungo abanyenkomezi batarabunda, abanyenkomezi n'amaguru, amaguru murabona yuko aho nigishirije mpagaze mu minsi azogera igihe ndafise akabando ngugire ntashobora guhagarara, ko batarabunda bakoresha ngo abarungurukira mu majisho batarahuma, abari mu madirisha none nona ko wa muntu arabira ahandi bavuga ngo nizasanse zitanu. Numva hari isanze zitanu kumva, kubona, kumotegwa, gukorako, kurusosegwa ibintu ushobora gutahura ibiri inyuma. Umunsi umwe amaso azoba atakibona. Ariko sinzi watowe muri Sweden hariho umugore ngo yagize iminsi wasomye Bibiliya inshuro 30 ayitangura yeza, asigara bizi igice cyose akivuga mu mutwe. Nawe wovuga soma agacaso akavuga ati soma munini akagacasoma mu mutwe kuko yahafashe. Muri ko mavyumva yabirondeye agifise inkomezi. Ntabati wibuka umuremyi wawe iminsi mibi itaraza muzigo jumira agacavu mata yabonye iryo shengero aduga umusozi amaze kwicara bigishwa baramwegera. Yohana 3 hari umuntu mu Bafarisayo yitwa Nikodemo akasoma neza ukadubona mujana kuko yabifashe. Dukore hakibona bababwira atawushobora gukora, umunsi umuzohuma amaso ndazoba kibona, umunsi umwe ururimi ruzogobwa zobugisubira kuvuga, umunsi umwe amaboko azotetemera, amaguru abazigamye b'inzu batarabunda, bamba abanyenkomezi batarabunda. Haleluya, mu izina rya Yesu. Ngo agapiripiri kataratituka, namye mbwira abantu ni abarongoye abandi muri nk'agapiripiri. Urashaka kubwira umuntu ati ega naho aho naho umwarimu ariko arigisha umwana ntamenye ati wogenda bakagusengera Imana yokoza mu mutima ugacutahura. Umwarimu bimubariye abana baravyumva. Muganga ariko aravura umuntu akamuvura akabona biranse ati sha hasigaye uragenda bagusengera Imana yo gufasha kurusha. Aho uzovuza ubutumwa ukira agapiripiri kataratituka. Siko none umuntu arongoye amandi n'umujija agacagira n'umujija ariko acira imanza abantu, harabona ati wewe naka ubwo bugaba bwa utagiye ngo bagusengere ivyo byaha byawe bihere ntatuzovamo. Urumva rero abantu benshi agapiripiri kataratituka, ngo umugozi ngo abasya batarasigaho ko babaye bake n'amenyo. Amenyo urumva ngo nabasya uvuze ndazosomeye ibibire bita skofira zo ngene babisobanuye. Abasya n'amenyo umunsi amwe amenyo azohera. Agenda jaha inyuma nta yari uvuye aha. Ingare yari maze guhera amenyo nayo yoba ivyibushe ucugomboreke nta nkubuguze. Siko nayo yobo yunze gifisa amenyire. Abasya amaze gusigaho muganga azonyandikira turajya akanyama kokeje, urahekenya umwimbati, urajya umutetezwa, bizoja vyanka zo ndiko ndagenda ko ndagibishobora. Ariko umuntu agifisa amenyo akiriho ngo yakoresha. Hanyuma ikindi urumva abantu bimije gupfa batiteguye. Twe persone ku bwacu twebwe urumva umunsi umwe intege zizohera. Ariko kubo tubwira ubutumwa nabo birirwa barapfa batamenya umukiza, inyuma y'urupfu ntibazokwihana. None rero muri aka kanya turahejeje. Imana idufashe, iradutumye twebwe twese tuje kubarondera, tubwire bene wacu baha mu gihugu, bene wacu bariya mu Burundi, bariya i Kenya, nabone mwabantu b'Ikenya mwaje hano. Twagomba twaje dukurikira babarundi biwacu, ariko cyane Imana dutumye kuri mwebwe ab'Ikenya abo baje bakijijwe. Nimuze mwumvirize ubutumwa bwiza, tuzonezerwa niyo twashikana benshi b'Ikenya kuri Yesu, kuko adutumye mu bihugu byose. Haleluya. None rero bantu b'Imana tugira duheze, Imana idufashe muzoronka ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Umuntu birigiramo yavuze ngo tumeze nk'agakoroboyi kamanitse hejuru ku musozi muremure. Ikoroboyi murayizi kariko karaka, ati isi yose yuzuye umwija, hakaboneka agakoroboyi kari hejuru ku musozi hariya. Abantu bazorambirwa ko bari mu mwijima isanini, uzobona bizanye baje kugakikiza. Tumeze nk'umuntu ariko araririmba indirimbo y'ineza, hagati y'abavuza ugwamo ngo ijwi ryiwe ntiryumvikane. Harawuririmba ati
nkunda Yesu wanje bakayogoroshe cyane nk'umukristo abana n'abadakijijwe. Atariko we komeza wiririmbire gusa, nturambigwe. Abayogora ntibateba gucoka, bazocoka, ijwi ryawe rizokumvikana. Muravyumvaga abantu ati tumeze nk'umuntu ariko arabiba, ngo ariko arabiba inyoni zimwe zitoragura, ati naho zitoragura uri kurabiba ntizizozimara, izo nyinshi nizoja mu ivugisha cyane. Kuko urumva uri kurabiba ukamija, inyoni ziza zino zimura zitera ikinomba ugacosa ufuragura n'ingoga. Tuzoshikana benshi kugakiza. Imana ibahezagire, Imana ibafashe. Ushobora kuvuga uti none jewe no bishobora nte? Mariya yavuze ngo ivyo byoshoboka bite? Mariya yabaze ngo ivyo byoshoboka no bishobora nte? Ko ndi nkumi, ati mpwemu yarazokuza ko ubushobozi bw'isumba byose buzogutera igitutu. Nico gituma uzowera azovuka, azokwita umwana w'Imana. Hazovuka abantu benshi bera bacika abana b'Imana. Mpwemu yera niyatuzako. Ndutinye ibiri imbere Yesu azogushoboza. Muntu uza mu myaka 75-76, umuntu atorera ari yakuntangwa, umuntu yumvise umukozi w'Imana imubariti jabukari yikongo murangurikira ugende abantu ndagutuma ko uja kumbwira ubutumwa ikongo. Nyamuntu avuga ati none gabasha jewe nta nifaranga mfise ryo kugenda, none noja bukikongo ndafise ifaranga. Imana wepfa kugenda gusa, fa kugenda nakubwiye nturinde umufuko w'amahera, genda nzogufasha. None wewe kuba kugenda atani faranga witwaje ibujumbura ni Kongo, ariko Imana ikubariye iragufasha nyine. Aratinda ngo agurana umuntu 1000, kandi 1000 byo muri 76 byari byinshi. Aca bimwe abinyegeza mu mapantara arya ibinda ayandi ashira mu kabutura ko munsi, hamashitse imbere aca urana abantu ngo kwagara ngo zana mayirufise yose iyo tugusangamwo utagize turakwica. Ati jewe nta mwanya kubaho, mwanya kubaho ntayandi usigara ryatoya. Atarakomeza aragenda, muranyumva? Ariko aragenda ageze hariya mu gatumba arenze, yari hariya amaja mu gatumba nyene ho bamufatiye arenze, aja yumva ijwi ngo ko wabeshe none, ngo usanga rona gutuma ko yihana kubesha, ngo none umuhanura uti n'impumyi yojana iyindi mpumyi igana tuwaza hari uwihana ati jewe narariye ikigira 10 ugasanga nawe ntiwagitanze uti ndahumiwe basha mbere ashanda muhanure ngo iki warivyima. Aja rero ashitse Imana iti ndakubaza none ngo usanga yihana kubesha wo musengera wogiriye, none ngo rikigamana subira inyuma ubabwira uti mbabarira nababeshe hari hayo nashigaje. Yega biragoye sigo none yego ukuri dushingira nta kuri. Pasteur Silas sinzi ko mwibuka umuntu yababariye ati umuntu yari ko ariruka abantu bamuhiga ngo bamwice, kandi si ko barabapolisi ngo arabasiga, asanga umuntu ariko ararima ati ntabarasha umvishe ndahume ntabarumbishe bariko barampiga ngo wanyice. Ati ja munsi y'ivyo vyatsi nakangaje ndabikurenze ko uhore. Babandi baca barashika ati yewe ati nta muntu aciye ngaha, ataraciye none ari ataho mu byatsi. Wamuga bagahinda gashitsi babagabo nabo erega umviriza Yesu avuga ngo muvuga ukuri kuzobaha kwidegembya. Ati vuga ukuri dushingira nta ukuri. Nyamuntu rero wa muntu ati ndapfuye basha, ariko kuwaciye mu kuri ngo ukuri guca muziko ntigusha. Babantu abo bagiye kwara mu byatsi batahuba ariko aradusamaza uwo mugabo, ariko aradusamaza tuje kuba turasura ibyatsi, wawunda bariruka dusige baca bariruka. Ati bayoro ushawugenderero nendi ba ati sha Imana ivuye kumfasha wari wanyicishije. Ati nanje iyo Mana niyo narinzi nyene ko mvuze ukuri atacuba. None uwo muntu rero iramubwira iti subira inyuma ubabarire uti nababeshe. None usangira uyihana kubesha umwihanisha uti, niyana gusambana nawe usambana wo mubaza uti, niyana usako nawe uruvuga wo muhanura uti.
Yesu ngo banyubahisha iminwa gusa ariko imitima iri kure yawe. Uwo mugabo aracaragaruka ati ukagenda ugiye kwihana wigisha iby'iwawe si iby'iwanje. Ni wasanga uyana yihana kubesha ukaba wagiye ubeshe uwo musengero ute none ngorika ati subirayo. Acaragaruka abona ati mwe bashingane ni muhagara ico ndabatutubarira iki ati ngira nabasoda azanye agomba badufate ati utubari ati bararababona mwari kwaraza unya ati ntaca tugira hinge tumurabe acha ati tugira mahoro ati jewe ndukozi w'Imana naringiye kuvuga ubutumwa bwiza none Imana imbariye ngo nababeshe nanje abintumye ko mpava nsanga arabihana kubesha nyine ati watubeshe iki nababwiye ngo nta mahera nsigaranye haraho nari nsigaranye mu ibutura riri munsi ate amahera yanyu ehe nimutware byose ngende kwivugira ubutumwa atakingoye turagowe twibye umukozi w'Imana turagowe none tugire dute urazi ko nandi ko bagira ati none tugire gute izera umwami Yesu ati nimwihane twihana dute acara warongora barihana acara basengera barasenga bati none duca dukora uraca mugenda ku ndahangwa hari abakozi b'Imana bama bari ari kuwa mbere kuwa kabiri bazoca kwereka inca mwihana neza mwige n'igice mukurikira inzira y'Imana ntimuzosubire kwiba abantu baronka amahoro baca bategwa baca baseza ageze nkariya Imana iti isubira inyuma bari bajya nyene nagutumyeko murabyumvise ntacu utinye bimbere Yesu azogushoboza Yesu ari kumwe natwe murabyumvaga abantu haleluya Yesu azogushoboza akubariye ngo genda ndi kumwe nawe je mvise ubasha bwose mu ijuru no mu isi ndi kumwe namwe genda ndi kumwe natwe aho twari kumwe natwe twagenda twabona ko Imana iri kumwe natwe aho twaca hose twabona bigenda neza kandi rero mugabo urugendo ruragoye mu rugendo muko tugenda tuzokondorwa twashitse hando badukondora ku ndege numva wenda agacisha mu gatonya uri kuragenda ugenda wiga ugerageza urugendo n'urundi twagiye hari ahantu ushika ukabanza ukarungika imizi ivyo twaye byose ibi dutwaye tuza kwanza tukabirungika bikagenda tukazobisanga imbere hari amahera ari imbere ivyo ufize byose imizi ukaje bakayitwara ari ugacucina wera bati hindura kuri ntuze nisaha kura n'ibirato kura n'ikoti kura bakatisha muri aka kantu akandi kameze nk'agasahani bigaca ugacuca ugenda iminwe misa aho tuzogenda iminwe misa ivyo twagize twashize hajya byatwitangiye imbere tuhagenda rero barakontorora ugacuca kandi rero bagashira ahantu nyamizigo bacashira ikintu gica gitwara hariya ku ndege mukazohurirayo ibi turiko turatanga imperwa n'ibigira 10 n'ivyo gukorera Imana turiko turarungika nitwagenda tuzohurirayo hariya nukuri ababesha turagenda rero ndatihinga ndabwira ico nabonye rero ndatinda rero aho mberuka nshitse harakantu aho bapima hanyuma nguco ugende gwurire mu ndege nja numva umuntu ngo mutane ngo iyo shakoshi yawe ngo iri mu inshinge zibiri ngo n'umukasi wabibonye gute ngo nabibonye ni kandi ziri twa dushingana mpora ngenda nagashinga umukozi w'Imana ati arega ipesi gicika ndakazingira ndagatera akane nanguze zibirundi ndoshira kandi yari yugaye gutya n'ishakoshi atari kaho hari inshinge zibiri utwaye none inshinge zitwaye iki tumviriza zikure nagakasi ngwaye uruguma nakonza ndakatisha isipadara ngo nome atumviriza bikureyo kurayo ico kintu uraba ko batacutwaye kizokuza urugendo nokuri nico turiko turavuga nja ndakura tigire n'amahoro ntugira kanone gato yagashingona kari kanine gayeme nene uko bagira ngo nikigwanishwa gihambaye ariko baragafasha tugenda none rero utegura imitima yanyu duheze Yesu adutuma agomba kudutuma avuga ninde no tuma ninde yo tugira uwo muntu rero murumvise Imana ikiramufasha aca ati ni wisubirira inyuma nta wundi nagutuma ko nibarya muravyumvise aravuga ngo none je no bishobora nte mpweme yarazoguha inkomezi mwarumvise uwundi muntu nabariye yagiye kuvuga ubutumwa hantu Pasteur Silas niwe yamutubarira mu gikorane
ajya kuvuga ubutumwa ahantu. Agiye kuvuga ubutumwa ahantu ngo ashitse ahantu agasenga, aho yatse ndaro mu gusenga ntatobore. Vuga izina rya Yesu ntiriteye isoni. Izina rya Yesu niryo rizana abantu bakiza. Agasenga avuza bamuhaye indyo mu gusenga akagira ngo onaro dutinya gusenga abapagani bumva. Arasenga senga umugore aje abwira umugabo ati ujya mugabo ngira ngo araturogera itongo, kuko hari ibintu abanza guhamura, umuhaye indya ntapfa kurya atabintu abanje guhamura. Atarifata gutya akadondagiza ibintu. Nyamugabo turamumpe ejo ronda murabe. Urumva rero niwe yajagira amuhaza bukeya hange mu abona ko ari ukenyine ati sha itongo ryanje urariroga ivyo bintu ugumuhamura nibikateka simpamura mba ndiko ndasengera umugisha bijya byo kujya bihezagirwe. Ati nawe ari umugisha usenge gose tuvyumve. Yega mpwemu yera ni watumara mpwemu yacaruguruka. Acha bati mwami Imana hezagira ivyo kujya uduhaye naho vyavuye asubira umugisha w'Imana. Uhezagira n'amaboko yabirondeye, uhezagira n'inkono yabitetse ntize yamibura ivyo guteka, uhezagire n'itongo ryavuye muhame haboneka ivyo guteka. Murakoze mu izina rya Yesu. Nyama ati waradukoreye ikibisha. Ivyo bintu nivyo wavuga unyegeje, ivyo bintu biryoshe utyo nivyo wanyegeza. Ati niyo njumva umuntu asengera n'umugore wanje amoko y'ingwa hezagiwe, n'inzu yanje ngo ihezagiwe, n'itongo rihezagiwe. Tuzi n'inkuru rerosha nukuvuga yuko ntukirara mu ndaro uzohoruza urara mu cumba n'inzu yihezagire gutyo. Ati mbere rero ndafise abana babiri bazi gufata utuntu n'ingoga ubibanyigishirize nawe uzoba utaragaruka agume babidondagiza batyo. Uwundi mwana ati najewe papa nyina rugo ati naje ho hinge musinobura nadukenza ndafata. Nyamugabo atabona je hinge mwabitwigije. Erega ishengero ryaciye ritangura wonyene, kuko ntaco tinyi biri imbere Yesu azogushoboza. Se kubw'ingomezi z'umubiri ni kubwambwe muyera. Muranyumva ndahejeje. None nindemeye kugenda, emende kugenda utagiye atanga ishikanwa ati turatumye abagendayo. Hari ahantu twumvise hari isengero rikeneye iyo umuntu yoronka utubati, hari isengero rikeneye ahantu boshira ivyuma byo guhagarara kuruha kuntuze ruhagaze ku kaburimbi. Ubu bariko baragerageza. None utagiye akaronka icyo atanga azobagiye. Imana ibahezagire. Haleluya. Ariko namwe wumva Imana imuhamagaye azoba ati barije utuma. Ejo batubaje ngo Imana irabaza ngo none ntumende ninde yotugira, ati barije utuma ngesozere. Ani ngo harabaye batangura igishengero hashaje nguko nyene, batangura ishengero hashaje bati turabuze umukozi w'Imana. Ati ninde notuma ninde yotugira. Muriko mwavyumva mw'abantu ninde yokumva umuhamagaro Imana ikamutuma. Abantu bose ngocwe mwabashinga harabuze n'umwe yumva umuhamagaro ngocwe. Umugabo umwe atazi gusoma ati jawe atazi no gusoma ati janda wumvise je batepo nta muhamagaro atazi gusoma yigishibiki. None mwemera aho iyinde kandi siragaruka ari atwatanguye ikibanza, ariko harabuze umuntu Imana yotuma. Ninde yokumva umuhamagaro twaje kwigisha hariya bose ngocwe wamwe ati jawe Imana irantumye bahati nta muhamagaro wuyo. Irigira gatatu kwikanisa igira gatatu mw'abantu harabuze umuntu n'umwe yogenda bose barihorera. Wabona ati jawe batipu aja yumva mpwema aravuze ngo murekage